turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi muri kumwe natwe miganiro vy'ino musi hano muri studio y'indwi jewe Diane Ninahazu n'abagenzi banje turi kumwe muhinga bw'ivyuma. Twabonye twaramutse turabaha ikaze muri isanga y'uno musi. Rero mugiye gukurikira ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe murantwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora kwisi hose. Turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, YouTube na Twitter ni VOA radio yacu. Izo mbuga murazidukurikirana ko mwebwe mutwumva muri Nairobi muri Kenya n'intara zitandukanye zigize ico gihugu. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Umurwi utegura amatora muri Kenya ejo yatangaje ko William Samuel Ruto ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 9 uku kwezi turimwo. Umurwi uvuga ko Ruto yatsinze n'amajwi agera ku 50.5 kw'ijana. Raila Odinga yarashigikiwe na president agiye kuva ku butegetsi bwa Kenya Uhuru Kenyatta, nawe akaza mu kibanza ca kabiri ku majwi 48.9 kw'ijana. Amakuru adushikire mu kanya nuko Raila Odinga yanse ivyavuye mu matora. Ikigiye gukurikira ni iki? Kugira ngo ni ukwitura ubutungane ubutungane rero bukaramuka bushize aho umurwi utunganya amatora muri Kenya bukemeza ko William Samuel Ruto ari yatsinze amatora, azobaye president wa gatanu wa Kenya. Intsinzi yiwe izoba ivuze iki kuri Kenya, mu mahanga, mu karere k'ibiyaga bigari? Turagaruka kuri ivyo bibazo vyose twongera turaba ingene amatora yagenze. Imbere yo kwakira abatumire twabatumiriye kugira ngo baze kudusesangurira aho bari muri Kenya, reka tubanze tunyarukire i Nairobi ahari umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo atubwire uko umwuka wifashe. Pierre Claver niyo nkuru, aho Nairobi mumeze gute? Neza Diane Ninahazu, Nairobi n'amahoro ariko asa n'ashobora guhungabana umwanya n'umwanya. Hahungabana gute? Amabarabara vyifashe gute? Ejo ko hiriwe ugeranije nono musi aho Raila Odinga amaze kuvugira ko atatsinze amatora, harakarusho, hari ubudasa ariwe yatsinze amatora? Izi saa turiko turavugana Nairobi muri Kenya ni saa 10:04. Urabona ko amabarabara abantu bose bariko barayavamo, imiduga iriko iriruka, ndabona abantu bariko barataha. Hari amaduka mu magazi amwe n'amwe bariko barugara, hari imbere n'amafarumasi aho imiti idandarizwa. Mu bice bimwe bimwe nko muri quartier ahitwa Masare canke Kibera hasanzwe hari abakunda canke abayoboke ba Raila Odinga. Abantu babona ko bariko bariyegeranya nkaho mberereye muri kino gihe nayitwa Milimani. Hoho hasa n'ahakiri agahembwe buke buke, ariko hariho nk'uwo doje kuvugana mu kanya mw'ibarabara
kandi ati ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya inyuma y'uko Raila Odinga amaze gushikiriza y'uko atemera ibyavuye mu matora, ariko bamwe n'abandi hano bariko barashima y'uko yabwiye abantu ko boguma batekanye. Raila Odinga uravuze ko yabwiye abantu ko botekana nubwo yemeza ko atari William Samuel Ruto yatsinze amatora. Hari ico Ruto yoba aravuga inyuma y'ivyavuzwe na Raila Odinga? Ntaco William Ruto arashikiriza ico yashikirije yakivuze ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba umugwi utegura amatora umaze gutangaza yuko ariwe yaronse amajwi menshi ku bice 50 n'ibice 49%. Niho yavuze yuko agiye gukorana n'abanyepolitike bose bari mu gihugu baba abatavuga rumwe na leta. Yavuze yuko mbere ashimira Raila Odinga ko mu yitwaye neza mu gihe cyo kwiyamamaza, akavuga ati nzokorana nawe, ati hari abashinga amateka bamwe bo tutavuga rumwe tugiye gukorana, hari n'abakenguza amateka. Yavuze ko agiye kuba nk'uwegeranya abantu bose bita mu gifaransa mu rassembleur, ariko muri kino gihe nta kindi arashikiriza. Ndetse kuko mvuze mu kanya Raila Odinga atavuga rumwe na leta, amaze imyaka 77 y'amavuka, akaba arengeje imyaka 20 ahatanira arondera kuba umukuru w'igihugu, ariko n'ubu bikaba bitamuhiriye. uwo yavuze yuko atemera ibyavuye mu matora, agahakana yuko umugwi utegura amatora watangaje amatora nyayo. wewe yavuze ati ibyabaye n'inamico, kanatsinda n'ibyo komiseri abantu 4 bo mu mugwi utegura amatora kuri 7 bose barawiyongoyemo, bavuga ko ibyakozwe mu mugwi bari basanzwe barimo bitakurikije amategeko. Hafi 3 bonyene nibo bavuze yuko harimo n'umukuru wa mugwi ibyavuye mu matora ari bizima. Ariko Raila Odinga yavuze ati tugiye gukoresha ibyo byashikirijwe na bane ku ndwi bari mu muguseni, tubitware mu butungane muri sentare ayinyuzwa. iyo nayo ikaba babwiza kuyitura mu kiringo c'indwi imwe gusa kugira ngo ibyavuye amatora byemezwe cyangwa amatora asubizwemo. Raila Odinga yanibukije yuko acibuka ibyabaye mu mwaka w'2007 aho habaye imvururu hano muri Kenya, abantu barenga 1000 bakicwa. Akavuga ati ndanibuka ibyabaye mu mwaka w'2017 aho nyene yari hanze amatora, naho nyene agasubirwamo. ubu rero muri Kenya cyane cyane nk'i Nairobi ibintu biruko, ariko hari nk'ayitwa mu karere ka Kisumu hagufi ya Nairobi, abantu bamaze guturira amapine mw'ibarabara, abatwara amamoto bariko barirukanga, ariko turiko turabona yuko igipolisi kiriko kirasubiza ibintu mu buryo. Bane mu bagize umurwi wa seni wo ngaho muri Kenya urimwo indwi, bane bariyonkoye bavuga ko ivyavuyemo batavyemera, 3 baracariyo. Amategeko ya Kenya yo batomora iki mu gihe ubwinshi bw'abari muri uyo murwi bavuze ko bitagenze neza? Hamaga kosa bagata kurinde ko aribo bari bajeje gutunganya no kuraba ayo matora Gapia Claver? Itegeko ritunganya ritegura amatora, itegeko rigenga amatora na loi electorale hano muri Kenya rivuga yuko abenshi mu bagize umugwi seni bemeje yuko amatora yagenze neza, atakibazo amatora ibyavuye amatora byemezwa. Ariko ngo mu gihe abenshi la majorite bavuze yuko ibyavuye amatora bitakurikije amategeko, aho amatora ibyayavuyemo biraheza bikagaragara yuko atagenze neza. ubu rero bamwe nibo benshi mu bagize umuguseni, donc les 4 sur 7 barenga igice bavuze yuko ibyavuye amatora batabyemera. Itegeko rero yemeza neza yuko ibyavuye amatora bidaheza ngo byemezwe. Ni naho Raila Odinga yafatiye akavuga ati nimurabe namwe abarenga igice c'abagize umugwi utegura amatora bariyamirije ibyavuye mu matora, ati none mwumva ayo matora yo yagenze neza gute? Juliana Nicegera umupfasoni icegera twatwara umugwiseni hano muri Kenya, Mariano yahaye abamenyesha makuru, yavuze yuko ikosa rikomeye arishira gutwara umugwiseni utegura amatora hano muri Kenya. Akavuga yuko ngo akazi kari katangiye kugenda neza,
haba mu gutegura amatora no mu kuyaharura mu ntango, ariko ngo mu minsi ibiri ya nyuma niho ibintu byagiye gupfira, ngo hari ibiharuro bitagaragaye neza iyo byavuye cyangwa bimwe nabyo ngo ugasanga ntibiboneka ko byaharuwe cyangwa bitaharuwe. Gutyo uwo mupfasoni Juliana akavuga yuko umuguseni utabyifashemo neza mu minsi ibiri ya nyuma, ari naho ngo amajwi menshi ya Raila Odinga ashobora kuba yaratakariye cyangwa akanyegezwa atawuzi iyo yagiye kugira ngo ntaharuke. Uwo yatwara uyo mu gutunganya amatora ari ku ruhande rwa bane cyangwa ku ruhande rwa batatu? Ari ku ruhande rwa batatu basigaye bavuga ko amatora yagenze neza. Abagiye ku ruhande rumwe ni umupfasoni witwa Juliana, icegera cy'utwara uwo mugwi yateguye amatora, akaba ari kumwe n'abandi batatu, bakaba bane, mu gihe utwara uwo mugwi nawe yasiganye na batatu bemeje ko amatora yagenze neza. Aho uri abanyepolitike batandukanye, abamenyesha amakuru muri kumwe mu bitandukanye ngaho mu mirimo yawe itandukanye, abasesanguzi, abakurikirana politike hagufi, bariko baraha ikigiye gukurikira iyahe shusho inyuma y'ivyavuzwe na Raila Odinga n'inyuma y'izo mpaka zibaye mu bagize umurwi utegura amatora seni. Akenshi uyo murwi mu bihugu vya Afrika wari ukunze gusenyera ku mugozi umwe ukahagarara ku ijambo rimwe. Izo mpande zitandukanye babamenyesha amakuru bakurikirana ivya politike, b'abanyepolitike, baba basesanguzi, bavuga ko igishobora gukurikira ari icaha. Icyo nka bose bashima kandi bashira imbere nuko ubutavugana na leta Raila Odinga yahamagariye abayoboke biwe canke abanywanyi umugambi wiwe kugumya umutima mu nda bakarindira ibizova muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro canke kuri Supreme hano muri Kenya. Icyo nico bashira imbere, bakavuga bati ikigiye gukurikira nuko mu minsi mu munsi gushika mu minsi 7 abakavugana na leta ba Raila Odinga bagiye gutwara ibyemezo muri sentare byerekana yuko amatora yibwe. Bakavuga bati rero turize neza tudakekeranya yuko sentare ntayinyuzwa izoshira ari ntayishize, ikerekana ko nimba ibyemezo Raila Odinga byo kwerekana biba bigaragaza koko yuko amatora yibwe, bati nta nkeka iyo sentare izoshira ari ntayishize, kuko bafatira ku byabaye mu mwaka w'2017 aho nk'uko nyene Raila Odinga yari yakoze yavuye mu matora, hanyuma amatora asubirwamo, uwari umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta aremera yuko amatora asubirwamo, ariko n'ubundi nawe yasubiyemo Uhuru Kenyatta niwe yavuye agatorwa. N'ubu bagira bati naho Raila Odinga ibyemezo azotanga byo kwerekana ko amatora yibwe, amatora agasubirwamo ubugira kabiri, agasubira guhatanira mu kibazo cy'umukuru w'igihugu William Ruto na Raila Odinga. Bati nta nkeka William Ruto azoca atorwa uko byabaye mu mwaka w'2017, ariko bakagira bati wait and see, reka turindire turabe. Gusa icyo bose baguma bashira imbere ni ijambo Raila Odinga yavuze, ahamagara abanywanyi biwe ati mutekane mugumye umutima mu nda. Yanongeye ko ati Kenya ni igihugu cacu, igihugu c'abasokuruza, ntituzokwemera yuko hapfa umuriro hano muri Kenya, ahubwo murindire ico sentare izoshikiriza. Iyo mvugo yiwe ya kino gihe muri kahise, kuko hari haheze igihe kinini Raila Odinga arondera gutwara ico gihugu ca Kenya ntibimuhire, kandi kenshi yakunze kuvuga ati ibyavuye mu matora ntavyo nemeye, ntavyo ndiko inshuro za kabiri zikaba. Iyo mvugo yiwe guhamagarira abanywanyi biwe ati mwihangane, muri kahise yoba yaramuranze ga Pierre Claver? Muri kahise yamuranze kuko mu mwaka w'2007 imvugo ntiyari nk'iyo yaranze ibyavuye mu matora, ariko anavuga ati ijambo yakoresheje ati nimuharanire uburenganzira bwanyu. No mu mwaka w'2017 yari yavuze yuko abanywanyi be boharanira uburenganzira bwabo, ariko icyo gihe nta mvururu zabaye. Ariko mu mwaka w'2007 habaye imvururu, abantu barenga 1000 baricwa, barenga 600 bahunga igihugu. Ariko uno munsi bakagira bati iyo mvugo yakoresheje muri kahise, uno munsi naho yakoresheje. Kera yavuga ati banywanyi haguruka muharanire uburenganzira bwanyu, ariko uno munsi yagize ati banywanyi nimugumye umutima mu nda, turindire ibizova muri sentare.
William Samuel Ruto ejo amaze gutangazwa n'umugwi utegura amatora muri Kenya ko yatsinze afise amajwi menshi, yabwiye itangazamakuru ryo ngaho muri Kenya ko be na Raila Odinga hari ico bumvikanye ko utsinze n'uzotsindwa bazohana ikiganza bakemeraho intahishize. Hama kubwiwe William Samuel Ruto ati natsinda nzemera ndanagutumire dusangire icayi tuyage twese tuje ku murongo umwe. Ruto na Odinga hari amakuru mwaba mufise ko hari ikiyago baba bamaze kugirana mu mpisho canke akamesaje baba barungikiraniye kuri ivyo vy'amatora? Hari ikivugwa mu itangazamakuru ryo ngaho? Nta makuru dufise ko boba barabonana, ariko imvugo ya William nako ya Raila Odinga iragaragaza ko batarabonana, kuko yavuze ati sinemera ibyavuye matora, sinemera n'umukuru w'igihugu yatangajwe no mu guseni uhengamye, ati nico gituma ubu mfata yuko atamukuru w'igihugu umushasha aratorwa, kuko amatora yabaye sinda yemera. Ni naco gisigura yuko kumbure ataho boba baranahurira. Uravye mbere Raila Odinga ingeneye yaboneka ariko arashikiriza iryo jambo, yaboneka nk'umuntu arushe, kanatsinda kuva ejo ku mugoroba abantu benshi bari barindiriye ico yoshikiriza mu mabarabara, mu bubare, ahantu hose, aho banywera icayi, mu makafe, mu masuderi kafe n'ahandi hose, bavuga bati bose bagumiza uturadiyo ku matwi, bavuga bati reka turindire ico bobo bita Mutama ari bushikirize. Hari mbere n'uwatubwiye ejo ati hamwe Mutama yatubwira ko twoja mu mabarabara twoyajamwo, ari naho rero benshi bafatira bakavuga bati uno mutwe yababwiye ati baje mu mabarabara, nta mabarabara bashobora kujamwo, ariko kandi bigaragaza yuko ataho barahurira William Ruto na Raila Odinga, kuko Raila Odinga yavuze ati tuzohurira muri sentare kuburana n'ibyavuye mu matora, kuko navyo nemera. William Samuel Ruto, ku ruhande rwa William Samuel Ruto naho abari ku ruhande rwiwe biravugwa ko kenshi ashigikiwe n'ugwaruka go ngaho onye, bobo hari ico barerekana kiza kikurikira ivyatangajwe na mukeba wabo Raila Odinga? Nubwo ko hakiri kare, ariko ejo ku mugoroba abo mu karere aturukamwo muri Eldoret bari bavuze ko baryohewe, byabonetse ku mateleviziyo, biboneka mu binyamakuru, bariko barasenga bari mw'ibarabara bavuga bati Imana yakoze, Imana yadufashije. Kanatsinda na William Ruto azwi nk'umukiristo wo mw'idini ry'abaprotesta, ari naryo yavukiyemo akanakuriramo. Mw'ijambo ryiwe yaravuze ati ibyabaye ni Imana yabikoze, n'abayoboke biwe mbere ahavuka mu karere ka Eldoret nabyo bavuga. Muri kino gihe rero hano i Nairobi muri Kenya nta baraja mw'ibarabara abayoboke biwe ngo baterebere canke baryohererwe intsinzi, ngo baje mw'ibarabara bafite nk'amadarapo canke ikindi. Ikigaragara nuko hari agacerere, agahengwe, ariko nk'uko nabikubwiye tugitangura, bamwe n'abandi hano bavuga yuko ako gahengwe, ako gacerere gashobora guhinduka umwanya n'umwanya. Pierre Claver niyo nkuru urakoze, reka ndakureka ubandanye dukurikiranira uko biriko biragenda, hama turaza gusubira mu makuru yacu yo hanyuma mu kanya ca nakira abatumire bacu. Urakoze Pierre Claver niyo nkuru ngaho i Nairobi muri Kenya, ubandanye dukurikiranirana ivy'amatora n'ibiza gukurikira inyuma yaho. Urakoze cyane nawe Diane Inato. Ego, bimwe mu vyo tubemereye mu makuru yacu ari imbere turaza kubabwira William Ruto Samuel ni umuntu ki, ivyamuranze ahanini n'ivyahe, turaza kubigaruka ko bikuru na bikuru mu vyagiye biraranga ubuzima bwiwe. Nuko rero reka tunakira abatumire bacu wa kabiri nyuma yo kuvugana n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru i Nairobi. Nakira abatumire baza kudufasha gusesangura vyimbitse no kwishura ibibazo vya mwebwe muri ko muratwumva ku maradiyo no ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Ubu mu twabatumire rero harimwo Bosco Kubwayo no Murundi akurikirana hafi politike ya Kenya, hari ku murwa mukuru Nairobi. Bosco, amakuru ngaho i Nairobi muri Kenya? Ndagize mwiriwe, i Nairobi turashima, bimeze neza, haracatekanye kiretse icyo kurikira mu nyuma. Ego, ikaze muri Isanga rero dusangira ikiyago. Murakoze. Ego, Bahati Gisla nawe ari kuri kaminuza ya Nairobi, ni kaminuza nkuru Université de Nairobi.
ariko aminuza amashuri y'igice ca kabiri MBA mu gisata c'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu. Bahati Gislin, ikaze dusangira ikiyago nawe muri Isanga. Murakoze cyane Diane. Ego, reka mpere kuri wowe Bahati Gislin, ivyavuzwe na ibimaze gutangazwa na Raila Odinga wavyumvise ubivuga kwiki? Yavuze ati ivyavuzwe na Seni sindavyemera, jewe amatora mbona atagenze neza, narirya ko bane biyonkoye bakavuga ko atagenze neza, batatu nabo bakavuga ko yagenze neza. Wavyakiriye gute wewe? Urabona Raila yakomeje igihe kirekire avuga ku kibazo cy'amatora hano muri Kenya, no mu kindi gihe cyose yagiye yamamaza yagiye atanga ikibazo avuga yuko hari ikibazo gikomeye cyane cy'ibintu bitagenda neza mu biro by'amatora hano muri Kenya. Kandi ukurikije amapinyo publiki yagiye akorwa mbere y'uko aya matora aba, yagiye igaragaza yuko Raila Odinga ari imbere. Ntabwo mvuze ko amapinyo publiki wenda ari korekite, ariko majorite yazo zose zagendaga zimwerekana nk'umuntu uri imbere, avuga yuko ibintu by'amatora. So kuba yatsinzwe rero, kandi hakaba hariho n'abakomishona ba IPC bageze kuri bane bishyuye ku ruhande bakavuga bati twebwe ibyavuye hariya ntabwo tugendeye, ahubwo byagenze gutyo na gutya, bakerekana ko ushobora kuba habayeho irregularities zitandukanye. Ibyo bibazo uba kuri njyewe afite impamvu ye yo kuba yabihakanye, kandi kuba hariho inzira yo kujya mu rukiko no kujya kugerageza gusaba urukiko gutanga umucyo ku byabaye, n'ubu ari uburenganzira bwe, kuko ni ibintu yakomeje guharanira kuva igihe cyose yagiye yitoza kugira ngo ayobore icyo gihugu. Ndakumva neza, nawe uri ku ruhande rwo bavuga ko amatora ya Kenya atagenze neza, yabaye mu tunenge? yanjye mbere nkurikije observation yanjye iri personnel, nkurikije ukuntu nagiye mbona ibiba, kuko twari twikorera kuri televiziyo kandi twebwe numvise ibyo bariya bakomishona bane bavuze. Ruba niba abantu bari muri parkare y'abantu bari kubara amajwi, usanze bakavuga bati attention, muri harimo ari gukorwa ibintu bitari byiza, njye ndabumva kuko bari barimo. Ikindi kandi panda igihe bari kubara amajwi hariya hariho umuntu wari ushinzwe kampani ya Raila Odinga, yahagurutse kuri podium aravuga ati hari ibintu bitari byiza biriko birakorerwa aha ngaha, ibintu biri kuri social media buri wese ari kubibona, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ibintu bari kumanipula. Ndi nkurikije ukuntu yagiye mbona rwose nanjye nabishyigikiye ibyo Raila yavuze. niyo ari ifite opinion iri personnel, ntabwo ari opinion ifite ubusunguzi politike bari bwose. Ni ivyumviro vyawe, kandi ku Ijwi ry'Amerika twemera ivyumviro vy'abatandukanye ko biba bimeze kose. Bosco, weho nawe ivyo Raila Odinga amaze gutangaza mu kanya wavyakiriye gute? Icyo nashikiriza kimwe ni uko ari ikintu cyiza mu byo Raila yashikirije, cyo kimwe na Ruto nawe nyene ejo mu byo yashikirije, bose batanze message yo gushyira igihugu cya Kenya imbere y'izindi nyungu z'abantu aba na bariya. Yavuze ko abantu uko biri kose, naho uko amatora yagenze ejo atabyemera, avuga ko uyu Chebukati atwara akanama kajejwe amatora ibyo yakoze ari nko gufata ntaga ibwirizwa shingiro rya Kenya, ariko yabwiye abantu ati mugume mutekanye, tuzokoresha inzira zose duhabwa n'amategeko kugira ngo dushobore kugaruza ibyo twebwe tuvuga ko twanyazwe. Naryakiriye neza rero iryo jambo, kandi ndavuga ko n'abanyakenya uko ndabibona aho mperereye baryakiriye neza, kuko biratandukanye n'ibindi twagiye tubona mu bindi bihe. Iyo bataja kuryakira neza, ubu ndaza amabarabara y'Nairobi ntaba ariko arahita, ariko kugeza ubu uko tubibona haratekanye. Uribaza ko ari ukuba William Ruto yari na vice president wa Kenya iseni yaravuze umurwi utunganya amatora waravuze yuko yatsinze ayo matora, hanyuma Odinga nawe yarashigikiwe na Uhuru Kenyatta, uwo murwi ukavuga ko amatora atayatsinze, uwo murwi nyene bamwe bakivanamwo abandi bakagumamwo, naho hava yibaza ati leta ishobora kuba ifise ikiganza muri uriya murwi. Ugiye kubiraba Diane, aba banyapolitike burya
si bashasha baguma bagaruka mu bihe bya Kenya. Twibukanye ko muri 2007 igihe hadutse intureka, niyo matora yabaye n'intureka baguma bafata ko reference cyane, bavuga ati byabaye muri 2007 ntibyogaruka. Twibuke yuko uyu Raila Odinga yari yiyamamaje aberewe vice perezida na Ruto, bari kumwe, abo no munsi bariko barahiganwa. Niho abari ko ababatsinze bagatangazwa yari Uhuru hamwe na Kibaki. Ibyo bizanye imvururu bituma haba ubwicanyi bwinshi. Rero uno munsi naho ugiye kuraba, Uhuru ashigikiye Raila Odinga kandi bava mu bwoko butandukanye. Ubu bwoko bw'Abakikuyu ugiye gukurikirana neza muri iki gihugu cya Kenya, nibo bagiye batwara igihugu umwanya muremure, kandi ugiye kuraba nibo haba hafise ubutunzi mu bijyanye n'urucuruzwa, eka muri domene zose z'igihugu, kandi ni nabo benshi muri iki gihugu cya Kenya. Ubu rero ugiye kuraba biyamamaje nabo, uyu Raila yari afise ikigega ciwe Martha Karua ni Umukikuyu. Uyu Ruto nawe yiyamamaje afite ikigega ciwe w'Umukikuyu. Bivuga ko Abakikuyu hamwe batakariza uyu munsi. Raila atsinze barafitemo uruhara, wanashaka uyu mudamu Martha Karua bibonekana urazi imyaka Raila yari arimo naho yarageze, bibonekana naho Uhuru avuga ko yashyigikiye Raila, benshi bakunze kubona yuko ahubwo yari Umukikuyu, uyu mushiki wiwe Martha Karua yobandanije atwara iki gihugu. Ubu naho rero kubona Ruto yatwaye kandi muri Mount Kenya mu Bakikuyu niwe bashyigikiye cyane, naho nyine Abakikuyu ntibahomba. Ku ruhande rw'Abakikuyu rero nta ntambara n'imwe bashobora kubyura muri iki gihugu. Ku ruhande rwabo kwa Raila naho ku ruhande rwabo kwa Raila naho hari ikintu gikomeye gituma uno munsi atantureka, nibaza ko gishobora kuboneka byoroshye. Muri za manda zagiye zirangira, aho Raila yahamagaye abantu biwe bagahita baja mu ibarabara bakagenda kuri Uhuru Park bakagira amanama, cagiye uheruka no kurahira yarahizwa n'uriya yatevye yomboka kugwa muri iki gihugu, yaravuga rimwe abantu bakumva kabiri bagahita baja mu ibarabara. Ariko ubu wibuka hari ikintu yakoze atahurije ko cyane n'abari bamuri inyuma. Hari ikintu yakoze, kijya kintu yakoze yitwa shake hand, akaja kwifatanya na Uhuru. Byabonekanye ko opposition igiye guterana na Muvanzi, noneho habaho ata opposition ihari. Bari abantu bari bashigikiye Raila uno munsi nta muriro barijyanamwo cyane, kuko barabonye hari n'abari kuvuga ati tuyitwa byarangira twishwe, bakagenda bakaramukanya bobo bakibandaniza n'ubuzima bwabo. Ni ikintu gikomeye rero kiboneka yuko uno munsi dufite icyizere ko Atafurika bishobora kuba. Gisela, urumvise ivyo Bosco avuze, arerekanye ico no kwita igicapo kitwereka yuko yaba Ruto yaba Raila Odinga bose bari bafise ingene baronka amajwi y'Abakikuyu. Abakikuyu nibutse ko ari banshi muri ico gihugu ca Kenya. Ruto ubundi ni umunandi, ava mu bwoko butari bwinshi ngaho cane. Wibaza ko nawe kuba uyo munandi ari we Ruto yarashoboye kwiba kumwe n'Umukikuyu vyaba byaramukwegeye kuronka amajwi menshi ku Bakikuyu, yo baramwongereje amahirwe menshi yo gutsindaga Gisela? Ndumva hariho dutakaje ndega dutakaje Gisela. Reka ntaco tuje ku ruhinga, tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu kurindira ko batugarukanira Gisela. Rukundo Yves, uratwumva? Ndabumva n'amahoro. Uherereye hehe? Muri Kenya mu gisagara ca Eldoret. Ego. Aho iwabo na Ruto. Ugiye kuvuga ko ari mushasha, ariko n'ivyo mu gutunganya amatora wavuze, ngira ngo mu kurindira n'ivyo tuba turafasha. Byifashe gute rero ngaho iwabo na Ruto?
icuka kimeze gute? Muri kano kanya tumeze neza, turashima Imana by'ukuri, ibintu bimeze neza. Hanyuma mufatiye ku byo nabonye mwari mwatangaje mwanditse, mu by'ukuri amatora yarabaye kandi aba mu gacerere, aba mu mutekano ntangere. Hanyuma nk'uko twari tumaze iminsi turindiriranye igishyika ibiza kuyavamwo, ku munsi w'ejo byarabaye, baratangaza. Hanyuma hashoboye gutangazwa uwo abantu benshi bari biteze, kuko murabizi turabashimira cyane abanyamakuru buri gihe bagiye baraba hafi batangaza ibitandukanye, ariko mu byo bagiye baratangaza n'uno munsi ibyanditswe biragaragaza yuko William Ruto ari imbere, cyangwa yari imbere yatsinze amatora, kubera ko amarezilita murabizi mwebwe abanyamakuru nimwe mwayatanga cyane. Ikindi nacyo ni uko William Ruto intsinzi yatangarijwe yari yayikoreye, ufatiye ku kuntu yagiye ariyamamaza, ufatiye ku kuntu abantu bamutoye, uretse yuko nabo mu bwoko bwa Raila, ubwoko Raila asanzwe arimwo, abenshi bari biciyemo imigwi ibiri. Hariho abari bari bashyigikiye uruhande rwa Raila Odinga n'abandi bashyigikiye Ruto. Ibaze rero kuba hariho abantu bo mu bwoko bwa Raila bagiye gutora Ruto kandi bakamutora ku bwinshi. Mu by'ukuri bijya bintu Raila ariko aratangaza, twese twumiwe tubibonye. Kandi ikintu kinatangaje ni uko rimwe na rimwe usanga abantu muri politike biragoye kwemera gushyiraho intara ishize, ariko mu by'ukuri jewe ndabivuga nk'umuntu ari muri kino gihugu, Raila yaratsinzwe muri aya matora, nuko gusa bigoye kwemera. Hanyuma ikindi nacyo usongora Yves, turiko turakumva. Yves, turi kumwe? Baje gutangaza neza isaha 12 mbere zirenga iminota mikeya, ariko ikintu gitangaje umuntu yoca yibaza, mbega Raila n'uriya mugore Marita cyane Raila n'akandi kagwi kiwe buba bari hehe? Kuko ni nabo bashoboye gutuma amatora cyane gutangazwa kw'amajwi k'umuntu yabaye perezida biteba cyane. Ni bimwe mu bintu abantu bose bakomeje kwibaza kugera na kano kanya. Mugabo yemera ashyiraho intaha ikize, nk'abanyamakuru cyangwa abandi bantu baba bamushikira ntibamubwire yemera ashyiraho intaha ikize, kubera ko ari ugutsindwa yaratsinze. Urakoze Rukundo, kandi niko biri muri kino gihe. Urakoze Rukundo. Yves, wavuze ko uri ahakomoka William Ruto, ugira umusi mwiza ngaho. Murakoze cyane namwe. Ego, imbere ko ngarukana akabazo nari mbajije Gislain mu buhinga bw'ivyuma, barambariye ko Fabrice nawe arindiriye ko tumwakira. Fabrice, ikaze. Murakoze cyane, nitwa Imana Fabrice nk'uko mubivuze. Mu by'ukuri tunejejwe n'iyo ntsinzi y'uwo perezida watowe, ariko nanone tukaba dufite ikibazo cy'uko ashobora kuba imvururu. Ese buriya nyuma yaho ntabwo ushaka gutera imvururu zikomeye nk'uko byabaye 2007? Tukaba twagira ngo mudusobanurire neza, kuko abenshi dufite impungenge kuko bakwisanga bari mu rukiko nk'uko bushize byagenze. Murakoze. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Yego namwe. Ego, Bahati baratubwiye ko atakiri ku murongo wa telefone, ariko reka dusubire kwa Bosco. Bosco, wumvise akabazo ka Fabrice ati hari imvururu zishobora kuvyuka ku bwawe? Nk'uko nari mpejeje kubisigura mu kanya kahera, nobivuga mu gifaransa nti probabilite y'imvururu ni nke cyane, ufatiye ko nk'uko nabisiguye hari impande nyinshi zifise impamvu zitoba zikora imvururu. Uno munsi urazi nk'uko hari uwarahejeje kubivuga mu babaza ibibazo, yavuze ko hari uruhande rutari ruto rwo kwa Raila rwamuvuyeho. Ego ntawovuga ko ari benshi, mugabo hari abantu bakorana politike nka ba Mudavadi n'abandi barahavuye baja kwifatanya na Ruto. Nayo nico ni ikimenyetso cy'uko hari abantu benshi uno munsi batoba bakija mu mvururu, kuko mu nyuma baja mu mvururu bagasanga uwo bari bashyigikiye bakora imvururu yahindukiye, yagiye kuramukanya n'uwo bagwana. Ni imaje ikomeye yabonetse muri Kenya. Nicyo bituma nayo nyene yabahamagariye yuko bogira Kenya imwe, batokomeye ko Kenya yononekara kubera umuntu umwe, kuko wewe avuga yuko ugomba kuzana imvururu ahubwo ari Chebukati. Ikindi tutokwibagira kwibutsa, yavuze ko Chebukati
bo yamwise mu cyongereza ko ari dictator, ni ukuvuga umuntu atwaza igitugu. Hanyuma mu gihe Ruto we yamwise umueho, yavuze ko ari intwari. Hanyuma we wakavuga yuko ahubwo intwari ari bajya bane banse kwemera ivyo Chebukati yatangaje. Urumva ikibazo aho kiri, hasigaye yuko sentare n'ahatatomoye ko azoja muri sentare, yavuze ko azokoresha ibishoboka vyose arekurirwa n'amategeko. Hasigaye ko sentare ariyo ishobora kuzogira icishikirije, kandi icishikirije ugerageje kuraba umuntu ashobora kwiteka reka sentare igoshikiriza iki. Hanyuma wowe akabazo narimbajije Gislain, twamuze ku murongo wa telefone we yacitse, reka ndakakugarukanire ko Bosco. Urumva Raila Odinga ni umuruyo ni bashe muri Kenya, Ruto akaba umunandi ari muri bake, kandi ikibazo c'amoko kiracahari ubiravye mu mibereho, ubiravye muri politike buke buke. Amajwi menshi wibaza ko nka Ruto yakesheje abo bakikuyo mu kwiyegereza uwo yari yaratoye ngo amubere vice president, azomubera vice president mu gihe azotsinda amatora canke niko yarabyifuje Uhuru Kenyatta ko amajwi afise yo yatesha Ruto akayashira ku ruhande rwa Raila, ariko yasanze William Ruto nawe yakinye umupira hakiri kare, yaramwitanze kuva amaze kubona kiriya kintu bari ko baratoza kitwa BBI na Raila. Burya niho ngenda muvano yavuye. Bagomba ko haba perezida afise aba vice perezida babiri, hakaba premier ministre afise aba vice babiri, bo bakabona yuko aba banyapolitike bose bakomakomeye bazoheza bakaronka ibibanza vy'imbere, mugabo bakifuza ko Raila ariwe yoheza akabatwara. Rero Ruto wewe nawe akavuga ati twavuganye yuko twari imyaka 10 nanjye ngatwara 10. Kuva amaze kubibona uwo mukenyi uri kurakinwa, yaciye yinjira muri Mount Kenya mu Bakikuyu, atangura kuja gusengera, yagatanga amashikanwa mu masengero, akabereka ko ari umwana wabo, ko akorana n'umuhungu wabo, yagiye abafasha. N'igihe muri manda iheruka ko urubanza rumaze gucibwa rwa sentare, Uhuru Kenyatta byabonekana ko yarusha agiye kubiheba, ariko amuha inguvu, amuguma inyuma gushikaho bafata iyi manda. Rero bari Abakikuyu bari baramaze kumenyera cyane Ruto, kandi muri kahise naho Abakikuyu bari barigishijwe yuko Raila Odinga abaromberwe no muri kahise. Ukaraba se wa Raila Odinga yabonekana nk'umwansi w'Abakikuyu, na Raila bari basanzwe bamufise nk'umuntu ari umwansi wabo, batigeze biyumvamo. Rero kuca Uhuru agomba kudetona ayo majwi mu kanya gatoyi katanganye n'imyaka 2, ntibyari byoroshe. Yari yaramaze kumutangayo, icyo kibazo cyahabaye. Hanyuma none ari nka hamwe ubutungane bwa Kenya bwoshira ahashize 4 bari mu murwi utunganya amatora muri ico gihugu, bukavuga buti amatora asubiyemwo ntiyagenze neza, bakayasubiramwo. Ni ibintu bibiri, William Ruto agatsinda, ico kurukira kuri we co bica kuri kazoza ka politike ka Raila Odinga. Hamica kabiri ni aho Raila Odinga ahubwo yocaza agatsinda, ico kurikira kuri politika ya William Ruto co bica kuri wewe. Mbere yuko ni ikibazo komanze umumenyesha makuru yavuze tugitanga ikiganiro, yavuze ko ubundi ibwizwa itegeko rigenga IBC rivuga ko bategeza kuvyemera amajorite, ariko siko vyanditse, ntaho vyanditse. Ahubwo itegeko rivuga yuko ubutangaza n'uwo bita returning officer nawe ni uyu Chebukati. Ntibigera bavuga ati ibyo atangaza biba vyagenze gutya, biba byabanje kumvikanwa ko, ariko gusa mu ibwirwa shingiro biremeza ko komisiyo iyo ariyo yose kugira ngo itange icegeranyo, kandi ni logique normale abantu bose bashobora kumva, kugitanga icegeranyo nuko abagize iyo komisiyo boba bavyumvikanye ko bose. Mu gihe batavyumvikanye ko bose, naho niburi ko bitora bikaboneka icyumviro gitsinzi cyarico. Ico nico cyabuze hajya ahantu. Ubu rero sentare igiye kuzocisoma amategeko.
nibasanga koko Chebukati afise uburenganzira bwo gutangaza bakavuga ko ibyo yatangaje ari byo cyangwa bikaba ngombwa ko basubizamo. Ariko tubanze twibuke iyi BBI nayo yaraciye muri sentare, urubanza rwaragiye muri sentare rutwawe na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, hanyuma ntibyakunze, baratsinzwe. umengo zibaye imanza zibiri bazoba bajanyeyo. N'uru nabwo amakenga ni menshi. Bumvise ivyemezo bariya bane batanze, bavuze ko amajwi uteranije usanga ari 100 n'ibice ubusa kimwe kwijana, urumva birarenga. Ati logique mathématique ntibyumvikana, ati ubwo ibice ubusa rimwe bingana n'amajwi ashika 140 nanga ibihumbi 140 bingahe, ariko niyo woyafata ukayashira kuri Raila naho nyene niyo ishobora kucatsinda. Nivyashika rero sentare ikemera yuko koko Ruto ariwe yatsinze, na kindi kizoba gisigaye nuko Raila acabandanya akora ca gikorwa asanzwe amazemwo ibihe bitari bito cyo kuba umuopoza. Kandi Ruto yaravuze yuko kubwiwe gutwara leta itagira opposition ari riske ndende. Bivuga ko rero yaranene ko hari ibyo azoza amubaza, azoza yumviriza ivyumviro vya opposition, kazoza karayira kazobara ko muri opposition. Sinda nabona mfatiye ku myaka afise ko azohava yongera kwiyamamaza ubugira gatandatu. Hanyuma igihe Ruto nawe sentare yo birari gasanga koko ntiyatsinze, ikihari nuko Ruto n'ubu turabona yuko azosubira kwiyamamaza. Niyasubira kwiyamamaza, ico nk'uwo mugira ngo mpanure Raila yoca akora nuko atokora nk'ivyo yakoze mu 2017, yo kwemera akagenda kwiyamamaza atarinze gusaba ngo Chebukati naca abanza gukugwa, kuko ubuheruka niko vyagenze. Agaheza agashira inguvu cyane cyane ku bantu biwe bakera, kuko muri iyi myiyamamazo yabonekanye ko inguvu ziwe yazishize ku guhiga cyane abatahoze ari abanwanyi biwe bo muri Mount Kenya, ariko yibagira za Mombasa, hariya mu Baluya, mu Bajaluo, muri za Kisumu, aho yarasanzwe ari iwe, akibaza ati ni ngombwa n'ubundi bazoguma bantora. Ariko kibagira yuko hari abo bita vinala bari bamaze kumuva ko bakagenda batwaye abantu, bisha bituma rero wasanga aho yatsinze Raila, yatsinze uyu Ruto, wasanga yamutsinze nko kuri 57%, 62%, ariko ugasanga Ruto aho yamutsinze kuri 98%. Bica bituma amusunika cyane, yoca heza agakora ingufu rero, agakora n'amazakaruwa kumva agafatira Mount Kenya, hanyuma nawe agasubira mu bantu biwe bakongera kumugarukako. Kandi bose ikintu boca bashirako ingufu ni ukuraba abantu benshi batatoye, bakamenya igituma batatoye, bakabahamagarira kuja gutora, nibo boca babisobanura, kuko hateze gutora miliyoni 22 na ariko hatoye miliyoni 14 zonyene. Nshanda kugaruka ko Bosco, nshanda kugaruka ko unsigurire gato ivyo opposition Ruto avuga ko azogira kugira ngo yamize ijisho kuri we. Ariko imbere yo kugaruka kuri ako kabazo, reka mbanze mfate ikibazo ca Ferdinand ikaze. Murakoze cyane. Uherereye ga Ferdinand? Yemerere yani Kigali. Akabazo canke intererano ku matora ya Kenya, ivyavuyemo n'ibiriko biravugwa harimwo ivya Raila Odinga yanse ko yatsinzwe. Bwa mbere yembanje gukeza William Ruto nyine uko ntsinzi nyine bwo yamaze nyine kumugeraho. Turagiye muri make nkanje kugiti cyane ndabyishimiye cyane. Ntabwo navuga ngo byagenze gutya, ngo ntabwo ngo yatsinze ngo atarabikwiye uko byavuye mu matora. Nyine ntabwo nakana ibintu byaba byaravuye mu matora, ahubwo turamukeje ko William Ruto nyembo nari n'umuntu byibuze unasenga azana kurikiza n'ijambo ry'Imana. Umuntu usenga azi n'ijambo ry'Imana azakurikira, ntabwo azafata wenda ngo ibintu ngo ukorere bamwe ngo oya.
ye ndumva azafasha abantu bose. Haba ikibazo nshaka kubaza, none se ko baba bavuga ngo hari ibintu by'imyigaragambyo n'iki, ubwo ikintu cyaba byabaye ni uko wenda amatora ngo yibwe byaragenze bite? Ubwo ni amatora muri make yenda bava ko yaba yaribwe. urakoze, reka duce tuguha Bosco kwishure. Gilbert nawe we utubwira aho uherereye, ubaza akabazo kawe kugira Bosco atubwire ko twose werega. Gilbert, ndabaramukije cyane. Gilbert ndi i Bujumbura mu Burundi. akabazo kawe canke intererano? Ego, ndafite akabazo nashaka kubaza uwo mutumire. Mbega ni gute abapolitike bo muri Afurika, mbega inzamo yo kwanya ibyavuye mu matora kandi umugwi ujejwe gutegura amatora uba watanze avi yawo, inzamo murabona izoshikana Afurika? Urakoze, ugira umunsi mwiza Gilbert ngaho i Bujumbura. Akabazo kagira kabiri, mbega mutumire, urabona neza ko nyuma y'uko Raila Odinga yanse ibyavuye mu matora hari ikibazo kizaba kiba muri Kenya cyane Ruto arasigisha bimeze neza? Nuko murakoze, ugira umunsi mwiza i Bujumbura. Bosco ndaguha akanya. Ego Bosco ndaguha akanya wishure kuri Ferdinand na Gilbert, bose ubishure mu minota mike cyane kuko bisa nk'ivyo twari twagarutse ko, ariko bashobora kuba badufatiye mumva heno munjaye. Ferdinand avuga ati mbega none koko amatora yoba yaribwe? Byose nshobora kuvuga nti amatora yaribwe cyangwa ntiyibwe, mugabo urabiye ku byabaye mu nyubakwa ya IEBC ujejwe amatora ejo batangaza, byabonekanye yuko hari ibyo kutizera. Uwatsinzwe hari ibyo yofatira ko akavuga yuko amatora atagenze neza. Umaze kubona mu bajejwe amatora 7, 4 muri bo bavuze bati ntidushobora kwemera ibiza gutangazwa kubera ko harimo agafungu, bavuze ngo opaqueness. Ako gafungu rero niko gashobora kuca gatuma hari uvuga ati jewe nibwe naho bantangaje ko natsinzwe. Kiba gisigaye rero, Gilbert yabajije ati ni kubera iki abanyafurika bama buri gihe bahakana ibyavuye mu matora kandi umugwi uba ugirwa amatora watangaje? Sinzi, twovuga ko Afurika muri rusange ni ibihugu bikiri mu nzira bija muri demokarasi. Ntabwo twavuga ko ari ibihugu birashika muri demokarasi koko. Hambere dufatiye kuri Kenya ho wonavuga ko hari ibimenyetso bya demokarasi biboneka bigaragara, ise bishobora kuba bisumbije mbere ibindi bihugu byo mu karere. Aha rero nico gituma bama buri gihe bahakana iyo byavuye mu matora. Novuga ko hariho cya kibazo zuko ndi bukivuge mu Kirundi cya separation des pouvoirs, aho usanga ubucamanza bubwirizwa na executive n'ubutegetsi, ugasanga ibya gisirikare byivanga muri leta, ugasanga byaracanganye kubera ko demokarasi tukiri mu nzira ya demokarasi. Ariko tufite icyizere ko bizotora bisobanuka ku buryo umugwi ugezwe amatora uba wigenga koko, udatangaza ngo abantu bavuge ngo wabwirijwe na naka. Urakoze cyane, urakoze. Nibaza ko Ferdinand ego Ferdinand na yabajije jire umva arakritika kabazo rero abaje ati ko hari kishobora kuzoba igihe Raila yo sindi urubanza, atsinze urubanza nta kindi kizoba nuko baziyamamaza hanyuma bagasubiramo bagatora. Kizoba ari igihinyu niko tuzita mu Kirundi, kizoba ari igihinyu bagacaboneka umwe uwatsinze muri abo, ariko probabilité ni nke ko amatora azosubirwamo ugiye kuraba. Hanyuma rero ka kabazo nari ndakubwiye ko mbaye ndabika mu kurindira ko twakira abo duhejeje kwakira. Wari uvuze ati Ruto agatsinda, birumvikana ko Raila Odinga azoca bandanya akazi wakisa kazamenyereye ko kuba muri opposition. Na Ruto yaravyivugiye avuga ko ashaka kuzoshiraho leta
izokwemera ko opposition yamiza ijisho ku bikorwa vya leta, izokwemera ko opposition iguma iraba ikontrola iraba kantu kose leta iriko irakora, iyo yoba ari demokarasi nshasha muri Kenya iriko irajamwo canke vyari bihasanzwe? Urabona ko Ruto agatsinda ivyo yemereye opposition azobishikana akemera ko bakorana nka bamwe nubwo batazoba bavuga rumwe? ubwa mbere aho nagomba ndabamenyesha yuko abakuru b'ibihugu bose batsinda muri ibi bihugu bya Afurika muri rusange na cyane cyane muri aka karere kacu, nta n'umwe uretse bamwe bake bavuga ko opposition itanakenewe kumvikana, benshi baremera ko opposition abakirirwe bazobumviriza nabo bagatanga ivyiyumviro ku bijanye n'iterambere ry'igihugu baba batsinze kubera umukuru w'igihugu. Rero aha muri iki gihugu uti mbega ubona byari bihasanzwe zoba ari ingendo nshasha canke byarahabaye? Imbere y'uko Raila Odinga hamwe umukono na Uhuru Kenyatta asanzwe gutwara igihugu uyu munsi, twari tumenyereye kubona iyo hari banashaka n'iyo aha muri iki gihugu ca Kenya ibifungurwa icyo kwita alimado base n'ubugari bw'ubududu, ifu yaduze twama twabonye Raila Odinga asohoka akavuga agasemerera. Mbere hari igihe ahamagarira abantu wibarabara igitoro cyaduze, amavuta yaduze, hari igiturire runaka cadutse mu gisata runaka, warabona ahamagara akifatanya nabo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike akavuga, ugasanga aratanga amakonferanse arabwiriza leta arakosora leta. Twarabibona byagiye guhagarara kuva habaye ibya shake hand. Rero twizere ko Ruto nk'uko yabivuze kumbure yifuza ko yogira umuntu wo kuza aramukosora nk'uko yabivuze, akamenya ati ngaha ndakwiye guhindura naho ndakwiye kubigenza gute. Ariko bishobora kuba ari imvugo ya politike, kuko ugiye kuraba Ruto si umuntu akunda kuva ku izima, niko tubivuga mu Kirundi. Ni umuntu iyo yafashe ingingo ntakunda kuyiva ko cyane mu bihe bya politike. Ntibaze rero yuko opposition zo hanze imubwira ati ibi wakoze wari kubikora uku, ngo ahave abyemera byihuse, reka turorere turazi. Hanyuma rero Ruto akemezwa burundu nka president wa gatanu wa Kenya, azoba afise ico twita majorite mu nama nshingamateka ya Kenya, ubwinshi mu nama nshingamateka ya Kenya, nuvuga ko azoba anafise n'ukuboko gukomeye ko gushira imigambi itandukanye yiwe yagiye aravuga. Ivyo ubona wewe nkaho muri Kenya azoca yihutira gukora, yihitira guhindura muri ya misi jana aba president baja ku butegetsi bagakora ico bita ibiboneka mu misi jana bashikiriza makungu n'ababatoye? Ni ivyaho nazo kwihutira? Icyambere nagomba kuvuga nuko ntibizoroha cyane burya aronsa akazi katoroshe namba na gatoyi, kuko nubwo uvuze yuko afise majorite mu nama nshingamateka ashobora kuba ata majorite afise, niyo bari basumba ndakurikira neza ngo bitoranuke neza biboneke, uzosanga umwe afise nka 50 undi afise 50%, 49%, ariko ni hafi na hafi cyane, basa nuko bangana. Nta tegeko wovuga ngo rizogenda ngo abo baca baritora rirengane byoroshe, cyangwa ngo abo kwa Raila baca baritora rirengane byoroshe. Afise igikorwa kitoroshe. Ikintu kinini kihanze Kenya nibaza yuko azohera kukondera ukuntu ubona ideni bafise iki gihugu gifise. Ni ideni rirerire, bafite imihanda myinshi bubatse, ariko bayubaka mu buryo bw'amadeni. Yanakivuze cyane ko ategeka kuzogikorera ko kugira ngo bave mu ideni. Hanyuma ikindi ashobora gukorera ko, yavuze ko afite porogaramu yiwe y'amezi 3, umwaka umwe kugera ku myaka 2. Nibaza ko mu mezi 3 ari imbere icyo ategerezwa kwihutira ni ku kijyanye n'ubuzima bw'abanyagihugu bugenda buzimba buri mwanya muri kino gihugu. Ibintu byinshi byo mu buzima bwa minsi yose hano byaraduze, kandi yagiye yemera ko azokora ibishoboka kugira ngo ibiciro byankenerwa mu buzima bwa minsi yose ku banyagihugu bishobore kugabanuka.
abanyagihugu boroherwe. Baravuga ngo ababikurikiranira hagufi ko buriya Uhuru Kenyatta agiye kuva ku butegetsi yari yegereye igihugu c'u Rwanda gose, bafitaniye imigenderanire myiza n'igihugu c'u Rwanda, mu gihe Ruto nawe yegereye Uganda. Urazi ko yigeze ngo no gukorayo urugendo, hanyuma Uhuru akagaruka amubwira ko yagiyeyo bidakenewe, atari yabisabiye uruhusha. Bije biha iyahe sura akarere kari mu bibazo bikomeye? Hari abasirikare bavugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bava mu Burundi, Kongo ikagiriza n'u Rwanda yuko rubifisemo uruhara mu vya M23 n'ibindi bitandukanye. Urabona ko William Ruto niyafata ubutegetsi bwa Kenya azoshobora kurengera ivyo bibazo muri akarere k'ibiyaga bigari gasa nk'akigawe, akarere ka Afrika y'ubuseruko gasa nk'akigawiyemwo imice ugeranije n'ibibazo bihanze ako karere? Ko Ruto afitaniye imigenderanire ya hafi na nyacubahiro umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni biravugwa cyane, kandi biri mu bintu abanyakenya bagiye bamutinyira banamwagiriza ko uyu musaza waha hakurya asanzwe azoba aronse uburyo bwo kuca asa n'ugutegeka kino gihugu, agatanga kukibwiriza uko abyumva. Ariko ugiye kuraba uko igihugu cya Kenya gitunganijwe, sinibaza ko bizonashoboka, uretse ko n'uyu musaza nawe nyene ngira ngo iki kiko kirarengana, atazotwara umwanya muremure Ruto nawe uriya musaza ariwe atwara kijya gihugu, kumbure sinzi muri kazoza. Ntibaza yuko mu karere, ahubwo jewe mbona akarere turimwo hari ikigwa kinini aya matora ashobora kudusigira n'uburongozi bwa Ruto, hari ikigwa kinini bishobora kudusigira. Murabona yuko umukuru w'igihugu ahari uyu munsi muri Kenya yari yashyigikiye Raila Odinga, ariko birangiye atari we ashyizwe imbere nk'uwatsinze aya matora, mu gihe byo uboneka koko yatsinzwe, kumbure niyashinga urubanza bikabonekana ko yatsinzwe koko, izoba ari ibindi shusho tubonye mu karere, aho uwushyigikiwe n'ubutegetsi buhari ashobora gutsindwa. Urakoze. Reka fate ni kigenga k'amatora kakubakwa kagatangaza ko uwushigikiwe n'umukuru w'igihugu yatsinzwe. Bizoba ari bishasha mu karere tutari tumenyereye. Urakoze cyane. Izoba ari intambwe nini ya demokarasi. Ego, reka mfate Marcel aho uherereye, kandi ndaguhe imisogonda mike kugira ngo turonke umwanya wo gusezerana neza. Uherehega Marcel? Imerere hano i Kigali mu Rwanda nk'uko bisanzwe. Wihuta rero. Yego, ngewe ndashaka gushimira Imana yahaye intsinzi William Ruto, kubera ko hari impamvu eshatu shingiraho zatumye atsinda, ari nayo mpamvu bwana Odinga adakwiriye kwibagana inkiko, uretse ko kugana inkiko ko bifite ishingiro, kuko kariyeri ye ya politiki irarangiye. Impamvu irangiye, imyaka afite azongera ko kwiyamamaza yageze muri za 80 n'abanakira, kuko twe twari tuzi yuko nanatorwa y'imanda atazayirangiza. Icyatumye rero Ruto atsinda twebwe nk'uko tubibona, urabona ikintu cy'amoko muri Kenya kiracyagenda cyane, kiracyafite ijambo. Ntuza ni umujyaruwa, perezida akaba umukikuyu, ariko urebye hari undi muperezida bari kwirengagiza wayoboye igihugu Arap Moya, aho aturuka yari yarahagize nk'agahugu ke, yarabaye nk'umwami ku buryo abaguverineri ndetse n'abadepite baho baturukagayo. Urakoze Marcel. Yajyanyeyo abantu be ku giti cye, naho ararenga arahatsinda. Urakoze kwa Marita ararenga arahatsinda. Urakoze Marcel. Atsindayo, ibyo byose ni ibintu byatumye. Arakoze Marcel, murumva ko yishimiye intsinzi ya Ruto. Nuko rero Bosco kubwayo akajambo kawe masogonda makenya kugira ngo tusezerane kuri ano matora, icanyuma uwo bivuga ko nicaye gato cyane mu misogonda mike. Ikintu no vuga nuko twogira icigwa mu karere, tukagira intambwe muri aka karere k'ibi bihugu, tukabona ko bishoboka ko habaho amatora afatiye kuri demokarasi, adafatiye ku ijambo baba basanzwe bari ku butegetsi, ariko tukareka
umugwi w'amatora ukigenga, urakoze cyane, ukareka abanyagihugu bagatora bigenga. Urakoze cyane, nicyo kigwa mbona norangiza ko hanyuma mwakoze kudutumira. Wakoze cyane Bosco, ku bwayo tukibutsa ko Burundi ukurikiranira hagufi politiki ya Kenya uri ku murwa mukuru wa Nairobi. Ejo nitwongera guhamagara uzotwitabe. Wakoze. Turashimiye kandi na Bahati turashimiye kandi na Bahati Islam mufise ko amatelefoni watadukundiye kugira ngo tubandanye tuyagari yatwemereye araza nawe ariko akurikirana ivy'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu kuri kaminuza nkuru ya Nairobi muri Kenya. Yakoze n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yadufashije kugura kino kiganira tugira icuka uko cifashe muri Kenya. Turabandanya amakuru yacu ari imbere. Dieudonné Cubahiro wakoze cane, twongeye guha ikaze nyuma yo kuva mu karuhuko k'akazi. Yakoze na engineer Diane Nahazwe niwe bateguriye yongera bashikiriza muri sanga y'uno munsi. Turasura amakuru